izina rya Kristo Yesu riranyijije mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu ora abajya banuye natwe y'ubwizayiro tangura mwiyumvirize mwakize, tangura mwiyumvirize mwakize. La supra ya dekre de ashota maliza kaya. La supra ya dekre de ashota mandekre de zevele brosha. La supra ya dekre de asova ya mando. La shuka ya dekre de asota la mando. Utarufu sumano mubone mu izina rya Yesu. Utarufu soku mubone mu izina rya Yesu Kristo. Iki gikorane cyane kiri befo gikora bitangaza ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Nabuze bitangaza bidasanzwe bigendagene mu iki kibanza. Nabuze bitangaza bidasanzwe. Haleluya. Sinzi ko ari umuntu bashaka gukira. Abazi Imana yabo bazokomera. Ibakoresha imeze gute? Ibakoresha imeze gute? Nshuti mukunzi, ndabona wipanze. Igihe ndiko ndaza kuno deja numvise umuntu agwaye umugongo akize. Haleluya. Ugwaye iki? Mbona byageze gute? nabaye ku kazi. Wabaye uko nyene uri ku kazi? Hanze ibindi yakamwaje. Sawa. Rindira gato. Gira mugenzi wawe rindira gato. Rindira gato. Munyumvirize gato. Sibyo? Twese ngana twa twaje turondera Imana. Nanje ndimo mu baje bayirondera, sibyo? Haleluya. Ikintu cyakirije abantu ni perfume of grace iri mu kibanza. Amen. Ni Imana yavuze kivuga ngo like never before. Rero twese tugiye gusubira muri no sengero. Wowe waje udatambuka, wowe waje utunama. Ucusunika intebe yawe ugende wunama. Waje udatambuka usunika intebe yawe utambuka. Wavyumvise? Twasha twakira intahe rero. Wewe wasize uta imbabura uyimanitse uyirabishe kiryo sengesho. Tuzamuri biganza turavuga ngo tsatsa mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi nguhaye icyubahiro. Ndagushimiye kandi naguhimbaje. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami Yesu. Numvise ijambo ryawe rivuga ngo perfume of grace, ubuntu. Haleluya. Umubavu w'ubuntu. Kandi numvise indi jambo like never before, uko bitigeze kubaho. Mwami Yesu, Mwami Yesu, natondetse ibintu, natondetse ibintu. Amagufa yanje ndayatondetse, ndayatondetse. Ububabare ndawusohoye mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu ndakiriye gukira, ndakiriye gukira. Izina rya Kristo Yesu riranyijije mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu ora abajya banuye natwe y'ubwizayiro tangura mwiyumvirize mwakize, tangura mwiyumvirize mwakize. La supra ya dekre de ashota maliza kaya. La supra ya dekre de ashota mandekre de zevele brosha. La supra ya dekre de asova ya mando. La shuka ya dekre de asota la mando. Utarufu sumano mubone mu izina rya Yesu. Utarufu soku mubone mu izina rya Yesu Kristo. Iki gikorane cyane kiri befo gikora bitangaza ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Nabuze bitangaza bidasanzwe bigendagene mu iki kibanza. Nabuze bitangaza bidasanzwe bikuwe mu izina rya Yesu, bikuwe mu izina rya Yesu, bikuwe mu izina rya Yesu. Amen. Abatisi naye baziduhe kuva waje mu iki gikorane imiliyoni 100 ugiye kongera kuzibona.
amatara yazimye muduha amatara. Amen. Hallelujah. Papa yaragwa kugura ariko yakize. Ndumva nanje nakize. Hallelujah. Umeze gute? Umva sawa, umva sawa. Umva sawa. Yego. Umva sawa cyane. Dukomere Imana amashi. Amen. Hallelujah. Amen. Papa nimesomera ukunzi kandi unyumvirize ingwara icyo mu gatondo kuko ejo no dushaka kwaza ushingira